ariko ibintu vya grambezwe sindashobora kuvyumva na petit bezwe sindashobora kuvyumva nico gitama mubona nambaye isonde urumva yaba ndavyumva simba nambaye isonde ariko muganga arambira yuko bizogenda neza abandanya nkurikirana kandi ankurikirana neza ariko nibaze ko bizogenda neza yego ariko uriko urumva igihinduka uriko urumva ino mu maguru hari akantu kaza nyine ukumva yuko mu maguru mbere unkoze ko sinashobora kuvyumva ariko buravyumva ariko ubu nkoze ko ndavyumva mugabo vyakure ndi paralize guhera ngaha aya kumanuka kugeza hepfo ari naco gituma no kuba ndaha banambaye isonde banambaye isonde ngwiyi nukuvuga nakintu na kimwe gikora ari nico gituma mba nambaye isonde rero ariko narabimenyereye ariko nizere ko Imana izobigenza neza nkakira kuko amugira mfise umudango w'abana babiri narababikije ko babitse intungwa numva nanje umudamu ni wangwaje nibabira kubaza jewe n'abana baje mu bitaro rumba bari mu gahinga uwofasha rero yomfasha kugira ngo ubwo buryo buze buboneke hanyuma nanje mbeho nishimye mu muryango kuko nabuze ico Imana ikora. Ndamukunda cyane umushinga ntawe wanje naho yabaye uko biri kose ndamukunda. Yo, what's up, Bujumbura Burundi, chopo MC Jojo, Mr. Squaga, Mr. Nyuva Muhindo, Mr. Testing Love, nani mazina mesh. Yes, right now, Marengo Media dukorana n'abantu bose. Bavuga ngo fasha wirenganire. Fasha warafashijwe kandi ubayeho nawe kubera wafashijwe. Yes, right now, ngoma nkoresha umugwayi, hamaze imyaka myinshi agwaye, imyaka irenga kuringa guhera 2020 hajya nimba niyeze. Yes, reka ndamwakire araza kwivugira byinshi. Niba nawe ufise cyo kumufasha. Ariko of course uze kumufasha ubikuye ku mutima. Reka tumwegere atuganirira byinshi. Uraza kumwumva, uraza kumvana n'ahagwariye, uraza kumva ingorane zigiye zitandukanye zamushikiye muri kano kanya. Ugumane na Marengo Media, ico no gusaba ubanze making sure ko wagize subscribe, ushaka commentaire hariya yare yose twebwira twubaka kuri Marengo Media. Making sure kukorana kandi na Marengo Business idandaza ibintu bigiye bitandukanye, amakinga y'abana, amabafre, ama mixer agiye atandukanye, ama kamera agiye atandukanye, tudandaza ibintu byinshi dukorera mukamenye imbere y'isoko kwa Mufizi. Murahawe ikaze, uraza kubona hariya kuri screen uboneko n'akanimero uze kutwandikira. Mugumane natwe. Ndakuramukije. Meze neza? Yego meze neza. Tuganira nande? Muganira n'umuntu witwa Hasabintore Apollinaire. Yego ku mazina nje ndakaza Hasabintore Apollinaire. Apollinaire? Oui. Apollinaire ku batamuzi muri kano kanya, ku bakunzi ba Marengo Media batamuzi muri kano kanya. Apollinaire ni inde, ni muntu ki, avuka he? Apollinaire no muntu avuka mu ntara ya Ngozi. Commune Tangara, zone Gaseze ku mutumba n'Icumba. Yego ariko akakanya tuvugana nkabangwariye muri Semuseka. Yego. Apollinaire vyagenze gute kugira ngo yisange ari muri Semuseka? Kugira nisange muri Semuseka nagize accident n'imoto. Nkorokera mu kiraro c'imetero 18. Hama ngira ikibazo cyo kuvunika colonne vertebrale. Umugongo uravunagurika ububunweno. Niyo mpamvu rero ndi ngaha muri Semuseka. Hashize igihe kingana gute? Hari ryari? Ngira rino sanganya nagize accident rero premier itariki imwe y'ukwa mbere 2023. Ariko urabona no munsi igenekerezo tugezeko ndi ngaha muri Semuseka ndacagwaye ariko imbere y'uko nza ngaha nagwariye muhira ikiringo cyo mwaka n'inusu uko ngaha mu bitaro muri Semuseka ndahamaze kwezi n'igice. Yego. Apollinaire, oui. Byari bimeze gute ukigira accident? Ntivyari vyoroshe cyane ku bugwayi bwanje bw'iyo accident kuko nigiriye accident nayigiriye aho bitwa ku Mutangaside. Ariko naciye njanwa mu bitaro vya Hôpital Militaire. Aho nakiriwe ndahamara indwi irenga ndi muri koma. Mu nyuma ni abaganga bambwira yuko bivanye n'ububabare nagize ngo nashobora kuvugwa baranyirukana ngo ni ntahe muhira. Maze gutaha naratashe nyine ndiyakira ndaguma muhira. Ndakamara ikiringo c'amezi 11. Ndyamye nto kwiyegura, nto vyura umutwe, nto hindukira, nto gira gute. Mone mane wanavuga ati none ko bare bambwiye kwa muganga ko ngende ndindire gupfa. Nkaba ntarapfa sinosubira kwa muganga nkasuzumisha nkara. Ati subire ngende mbaze ndondeze numvirize. Yego. Niho nashansubirayo umudogiteri wahacambwira yuko
acaratanga arabonye nkiriho niho yacambwira ati wera ngira ndagutume ibipimo ndabe aho bigeze kuko birantangaje kubona ukiriho niho naciye yacangirira igipimo nza kugirisha ikarusi naragenda kigirisha ndakizanye niho yacambwira yuko nubundi ngo atakiravamo acarambwira nubundi ngo nintaye kuko ngo ntivyokunda ko mvugwa niho naca nsubira nkataha hari naho naciye nkwiza umwaka n'amezi 2 nubundi ntarasubirayo kubera baranciye intege mu nyuma ndiyumvira none ibi bintu muganga agoma ambwira ari umwe je sinoja kuyundi niho naca ngenda kuyundi muri wa Karede agashambwira yuko yonkoresha amaseansi y'amakine kugira ngo arabe yuko hari ico yokora wewe ayo maseansi narayagize atari make maze kuyagira rero naho ndamushiriye rezilita yacambwira ati bo rero wewe ngira ndakurangira umudokiteri ashobora kukuvura niyananirwa uzocuja hanze niwe yacandungika ngaha muri Semuseka andungika ku mudokiteri twabose ko ari nawe yahavuye anyemerera ko yonyopera yego. Mbega Muzavire kuva kigira accident byari bimeze gute mu muryango? Muzavire avuka mu muryango umeze gute? Abakunzi ba Marengo Media muri ko muramuraba yarabaye paralize igihimba cyo ruguru ntigikominikana nta contact ihari n'igihimba cyo ngaha hasi hari hejuru harabaye ntuze amaraso ntatembera mu gihimba c'inepfo ariko twizere yuko umuganga ariko aramukurikirana muri kino gihe bizogenda neza. Mbega muri ico gihe byari bimeze gutega Muzavire? Byari vyoroshe kuko jemba mu muryango w'abana 9 jewe ngira 9 nkurikira abana 8 rero bose barubatse izabo abandi barasabagiye babahanye nahatandukanye ivyari vyoroshe mu gihe nanje sanzwe mfise undi muryango w'abana 3 na jewe nyene na madamu wanje ari wanangwaje urumva ntivyoroshe cyane kuba no kwivuza aha nyene tuvugana urumva bivanye n'ubugwayi nagize aha nkuko wabivuze ndi paralize guhera ngaha haya kumanuka kugeza epfo ari naco gituma no kuba ndaha banambaye isonde banambaye isonde ngwi aha nikuvuga nagira na kime gikora ari nico gituma mba nambaye isonde rero ariko narabimenyereye ariko nizere ko Imana izobigenza neza nkakira kuko ndiko ndavugwa naho vyashoboye gutwara uburyo butari buke mu gihe atanubwo narinda nafise ariko mbanze nshimire cyane umuntu yatumye shikano ngaha kuko kugira nakigwe ngaha mu ibi bitaro nasabwe kosiyo y'imiliyoni 15 mu gihe bari banciye miliyoni 39 rero izo 15 shimire cyane umuntu yazintangiye ntanamuzi aba muri leta aba muri Swede yitwa Bagufinga nagenda mwumva ku izina ariko ntawenzi ariko yafashije kugira ngo uburyo bube bwoboneka bw'iyo kosiyo. Imana ishimwe cyane abantu bagifise umutima baracyahari twizere yuko n'ubu bizogenda neza niba mara gukira hari abantu babagira neza ndetse no ngaha kuri Marengo Media hari abantu babagira neza bazotereramwe nkeyi. None Muzavire ubushize igihe duherukana warambariye yuko utumva ushatse grand bezo utumva ushatse petit bezo twizere yuko ubu yabivanye no kuntu bariko baragukurikirana abaganga bimeze neza ubu yumva gute? Bo bariko barankurikirana ariko ibintu vya grand bezo sindashobora kuvyumva na petit bezo sindashobora kuvyumva nico gitama mubona nambaye isonde urumva yaba ndavyumva simba nambaye isonde ariko muganga arambira yuko bizogenda neza abandanya nkurikirana kandi ankurikirana neza ariko nibaze ko bizogenda neza yego. Ariko uriko urumva igihinduka uriko urumva ino mu maguru hari akantu kaza nyine ukumva yuko mu maguru mbere unkoze ko sinashobora kuvyumva ariko buravyumva ariko ubu nkoze ko ndavyumva mugabo vyakure ariko mbajije umuganga ambwira yuko biza buke buke bivanye n'igihe namaze ntagenda igihe namaze ntagenda bizotwara ico gihe nyene kugira nsubire gutambuka niko dogiteri yambwiye. Mbega Muzavire nko mu muryango iwabo byaba byarashitse baravuga ati uriya turamutererana uriya karabaye uriya byaraheze? No kuvuga imiryango yaramfashije nkigira isanganya ariko imiryango nawe nyine wagwa igihe kirekire gika kuvako muri mako umuryango waramfashije nkigira isanganya yaramfashe urangumako haragera yaho barambirwa ugiye kugwara imyaka hafi 2 hari abarambirwa akavuga ati noneho twakamufashirije bimeze gute ariko inshimira abantu nshimire radio cyane bitwa Iteka FM yaramfashije cyane yarambaye hafi ifadikanije n'abafana bayo
novuga ko mu batumye ngera n'iki gihe niyo radio irimwo kuko baragize ico bakora kinini kugira mbe nkiriho barambaye hafi kugeza n'iyi saha harimo abakinkurikirana bangemurira mubona ko ngwariye nakure nsanzwe mba kumutanga acid kaba ngwariye mu Kinindo deplacement z'iki gihe n'ingorane ariko hari habigora bivanye n'ukuntu twakujwe ni radio barangira ko keshi bakangemurira ari nico gituma n'ubu mubona nkimeze gutyo yego yes turiko turagana ku musozo ni nk'abahe bantu bibanze Muzavire ashimira muri kano kanya ni nk'icyahe kintu Muzavire yosaba abakunzi ba Marengo Media ndetse n'abandi bantu muri rusangi kugira ngo bagire icyo bamufashije nabivuze bwa mbere abona banza gushimira umuntu yatumye ngera kuba nogera ngaha ngo nivuze namuvuze wanangiye ko siyakenze miriye kugira ngo no kwakirwa mu bitaro kasha nshimira cyane n'abanyamakuru biyo radio navuze Iteka FM bagize icyo bakoze mu kumenyekanisha ubwo burwayi bwanje arico cyanatumye uwo muntu yoba yomenya canka kumva uko ngwaye hanyuma kamfasha aho ndavuga hariwo bitwa Stone King akora ku Iteka FM n'uwitwa Musi Jojo nawe ngena akora ku iyo radio mbese nshimira n'abafana bose biyo radio bandanije kungerako bivanye n'ukuntu bagiye barabivuga abanyamakuru ku iyo radio nyene yego muri make rero nuko icyo nsaba naco murumva ko imenga ikiri ndende bivanye n'ubwo buryo bwasabwe abafise umutima wo gufasha biciye kuri kinyamakuru Marengo Media bogira icyo bamfashije kugira ngo ndabe aho nzotarira mitende mubona ko bigoye no mu bitaro ari ngorane kandi umuntu akenera twishi mugira mfise umudango w'abana babiri narababikije ko babitse intungwa numva nanje umudamu ni wangwaje niyogira kubaza jewe n'abana baje mu bitaro rumba bari mu gahinga uwo mfasha rero yomfasha kugira ngo ubwo buryo buze buboneke hanyuma nanje mbeho nishimye mu muryango kuko nabuze icyo Imana ikora yego yes bakunzi ba Marengo Media muri ko muravyumva arafise n'umuryango arafise famille asanzwe bahantu bitwa kumugobaka wa kabiri hajya kumugobaka wa kabiri abana yarababikije n'abanyeshure nimba ufise ico umufasha muri kano kanya urahawe ikaze ugira ikintu umufashije bavuga ngo ufasha wirenganiye niba muri kano kanya wishoboye ejo ntuzi kuzoba wishoboye canke hirya yejo ntubizi yuko nawe umwana wawe atazokenera ubufasha ku bantu bagiye batandukanye niko bimeze Muzavire turiko turagana ku musozo w'ikiganiro mbega Muzavire umuntu yokenera muri kano kanya kuza kumuraba yokenera kuza kumukubitirako kumusuhuza yo musanga amaja hehe neza jewe wokenera kuza kunsuhuza biyoroshe cyane ngwariye ku bitaro biri mu Kinindo ni Semuseka beshi barayiza bari Bujumbura ngwariye ku bitaro vyitwa Semuseka ngwariye muri salle commune numero 16 niho ngwariye niho ndi ubu yego ndetse ubuya hari abantu bashobora kuza kuraba kino kiganiro bakoresha ubuhinga bwa none bwa muri twitwa Mikash canke banke canke ibintu bigiye bitandukanye Marengo Media akurikirana n'abantu benshi bari hanze y'igihugu abari ngaha washobora gutanga akanimero ka Mikash canke inimero yawe usanzwe ukoresha kugira umuntu akeneye kugira ngo agufashe ashobora kugutorako yego biroroshe cyane ubuhinga bwaragwiriye nko mubivuze genda koresha Mikash nkoresha nimero 61 ubusa 93 amajana 597 subiremo 61 ubusa 93 amajana 597 isubiramo no mu gifaransa urazi gifaransa 093 597 niyo nyene yo kuri Mikash niyo yonyene izina ni gute izina ni Hasabintore Apollinaire yego Apollinaire oui basanzwe batazira Muzavire je nakumeye nka Muzavire nk'umukunzi nyene duhamagara ku radio umunsi nza kumuraba narababaye cyane nasanze ari umuntu w'ibogare aryamye atava hari nimba ufise uwo mutima wo gufasha nawe urahawe ikaze ugira ikintu umufashije urahawe ikaze ugira ikintu na kimwe ukoze fasha warafashijwe wirenganire kugira ngo ibintu bigende neza Muzavire mu kurangiza akajambo ka nyuma kugira ngo turangize tudosubira nyene tugaruke dufise umwanya ukwiriye tukora ikiganiro gikwiriye igira ikintu nk'akajambo ka nyuma kandi bita agasunika rugi akajambo ka nyuma novuga nako kurangiza saba abakunzi ba Marengo Media ko abaravye kino kiganiro bafise umutima wo gufasha bo bandanya bamfasha bakamba hafi nukuri Imana izobaha umugisha kuko umuntu araryama akomeye akavyuka vyase ntabuze aho bwirageze rero umuntu afise uwo mutima afashe kuko nawe azofashwa canke yarafashijwe
yego ntawe reka gushimira umudamu wiwe ngome ndamuhamagare ndanamubaze mbese yabyitwayemo gute sabadamu benshi umugabo wabo ashobora kugwara igihe kininiya akagwara nk'imyaka ingahe bakaguma bizitanamo neza akaguma bamukunda kwa kundi nyene bikaguma bimeze neza reka nawe ndamubaze byagenze gute igihe yagira isanganye yisanze bimeze gute mbega umutima wo kugira ngo aguma mukunda bagomba bakundana aguma muba hafi wamujemo gute mama ndakuramutse cyane ego ndakuramukije umeze neza ego cyane ko tuganira nande Nizigimana Louise Nizigimana Louise akaba yubakanye na Hasabintore Apollinaire ubwa mbere ho tutaragira icyo tuganira ndakuramutse cyane felicitation uri babandi twita abakenyezi b'ukuri bana twita abazezwa nzu yego mbega ndakubaza akajambo kamwe mbega igihe yagira agisida wabyumvisemo gute mu gihe ari we yari inkingi y'umuryango ari we yerekana ronderera umuryango mbega byagiye kugenda gute kugira ngo wisange mwagumanye uwo mutima wawukuye hehe byari bimeze gute mu muryango iwanyu ntibaguciye intege bakaguhamagara biwanyu utigaruka mu rugo bihebe uwo muhebe karabaye werapfuye byari bimeze gute mu majambo make turiko turarangiza kubera ko umwanya uri kuraturega gira akajambo ubwiye abakunzi ba Marengo Media je maze kumva nyene yuko hagize agisida narabanjije ndababara kuko nari nkifise imbanyi amazindwi zitatagwaye hama iravuka imaze kuvuka nyene abantu benshi barandemera ati muhebe uwo yamaze kubatabana ariko aho ngiye nkaguma niyumvira ati ikintu c'Imana yanteguriye reka ahubwo ndamugwaze ako bizogenda kose ko mbura Imana izobikora zokira uko bukeye nkabona umenga nta kintu gihinduka ubundi mwanya nkabona umenga kiriko kirahinduka kugera ino sare turacari kumwe kandi nta ngorane na zimwe mfise niyumvira cyane oya ndabona yuko Imana izohavura ibitunganya agakira yego kubera ni nk'umuntu nk'abandi kubera ntibyamubaye kabishaka oya mu gihe ndakubona umenga uracafise n'aya maraso yo gushuha ndabona ko umenga nturagira mu zabukuru cyane nta bantu baba baraje kugira ngo nyene bakwefiri wasi kugira ngo bagutware bavuge ati uriya muhebe uriya kandi usanga harimo n'abagenzi ba Apollinaire bakakubwira ati tugende hariya twigire ujane na twebwe tubishoboye kugira ngo ibintu bizo bigende neza aturiya nta bintu agishoboye urabona nta kazi agishoboye kugukorera byagenze gute muri ico gihe bavyitwaramo gute narabumviriza nyene hama nkinumira kubera hariho abantu bameze nyene uko nyene kuko sinavuga ngo ntabahari mugabo ariko barabimbarana narinumira nyene hama nkiyumvira ati none ninamutankagena mu bandi bagabo bizogenda gute bobo ntibomera nkuko ariko nyene cyangwa baragiye umwanya muto uravaye oya nukuri Imana iracandinze cyane gose kandi ndamukunda ndamukunda cyane n'urukundo mbese rwariyongereye gusumba aho yaragikomeye ndamukunda cyane ndamwiyumvamo eka ndamukunda cyane gose yego ni nk'abahe bantu nawe wowe ushimira mu kibano ndetse no muri rusangi mu muryango wawe ndetse no muri rusangi nyine abantu baba barakubaye hafi nk'umumama ntibiba byoroshe ndazi yuko hari abamama benshi nawe mwarahebanye bivanye n'ukuntu gwaje bivanye n'imigenderanire mwari mufitaniye hariho benshi bayikase byari bimeze gute nabahe bantu nawe ubushimira muri kano kanya ndashimira cyane radio Teka FM abantu benshi nyene b'abakobwa abahungu abapapa n'abamama bamwe nyene baraje barandemesha kandi baramfasha n'utundi tuntu nyene ntashimye kuvuga ndabashimira cyane ndashimira n'abayikoresha radio Teka FM mpereye nko kuri Kingston nkavuga na Jojo ego nukuri mwaragize icyo mufashije cyane gose nkashimira n'ababanyi barandemesheje bamwe kugera hari no saha bandereye abana bamwe aho ndi mu bitaro ngaha muri Semuseka ndabashimira cyane nyene abagize icyo bafashije eka n'umuryango nyene warambaye hafi umuryango wiwe ego muri kano kanya ni giki usaba abariko baradukurikirana kuri Marengo Media muri kano kanya ni giki wosaba uwo muntu wese bafise umutima wo gufasha ndasaba yuko nk'umuntu yaba afise umutima wo gufasha nk'ubunya urumva ndi ngaha muri Semuseka ngo ajeje uwo mushinga ntawe wanje abana bari mu ntuze mu babanyi
umva nyene ndakenera n'utuntu nyene ngaha muri semuseka ku mu bitaro abafise umutima wo gufasha yuko yodufasha yobakoze. Ndagushimire cyane wihanganiye byinshi ntibyari byoroshe mu gihe wari ufise imbanyi kumva yuko papa w'abana agize ikibazo kandi wibungenze mbega wabyitwayemo gute igihe wumva iyo message yuko agize agisida ukivyumva ubwo nyene waciye uvyitwaramo gute mu gihe wari ufise imbanyi? Byarabanije birangora cyane nkuko nabivuze ariko maze kubona ingene yabaye nyene hama abanywanyi bo kuri Iteka FM batangwe kuguma baza baraza kundaba bandemesha naciye niyakira nyene ndiremesha nanje kubera mbona nyene abanywanyi bo kuri Iteka FM kungene baguma baza bandemesha bankurikirana nca ntangura kubona nyene yuko naho yoba bimeze gutyo honya ari umugabo nyene ariko akundi nyene naho bitoroshe umva ntibyoroshe nta kintu na kimwe ashoboye mugabo ndamukunda cyane. Yego ndagushimire cyane. Bavuga ngo witonze amira ibinoze cyane go twizere yuko bya bindi byari binoze byiwawe bizokongera kugaruka kwa kundi mu izina ryo kwizera umwami Yesu wacu ko ari n'umukiza wacu. Ego ndavyizeye yuko bizokunda kubera nukuri ndamukunda cyane umushinga ntayo wanje naho yabaye uko biri kose ndamukunda na cyane ko urukundo ari rwa mbere. Asante sana ndagushimire cyane tuzusubire kundi munsi. Sawa murakoze. Nizere yuko dushobora gusubira byagenze neza. Ego Imana irikira bikora tuza gushinga intara. Ego Imana irikira bikora kandi n'abafise ico bafasha n'ukuri ndabatakambiye mu bandanye mudufasha aho turi muri semuseka kubera turi mu bihe bitoroshe kuko tuvuka kure Ingozi ni kure ntitura nk'abatugemurira ku Mutangasi durumva naho nyene ni kure ino muri semuseka abona n'agataro ko kabuze ego babakora. Asante sana akanimeho yakavuze twizere yuko baza kugira ico bakoze twizere yuko bazobakubitira ko ibintu bikagenda neza. Muzavire ndagushimire cyane dusubire n'ikindi gihe. Ego nange ndabashimiye cyane ko mwagize mukaviyo mwavuye kaza kuko nashiganira kugira ngo mbe nogira icyo mfuze canke nisabire murakoze cyane. Asante sana. Yes bakunze ba Marengo Media ndabashimire cyane ndagushimire cyane uza kuraba kino kiganiro ariko uze ku making sure ushire ko wagize subscribe ushire ko na commentaire mu making sure kandi kukorana na Marengo Business idandaza ibintu bigiye bitandukanye amakinga atandukanye bafre ibintu bigiye bitandukanye bya electronic turafise kandi n'umufundi abizi cyane karuhariwe arashobora kubigukora ibintu bikagenda neza. Ndabashimire cyane umugira aho mwamubahwe ugerageza ugisangiza abandi kino kiganiro kugira ngo kigere kure ibintu bimere neza cyane. Ndabashimire cyane mugira aho mwamubahwe behind camera twari kumwe na Kemo Classic. Of course naje nitwa MC Jojo 257 Mr Swag Mr Yuva Muhindo Mr Testing Love nani mazina dusubira mu bindi biganiro byahandi hanyuma. Asante sana. Marengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 20 26 tuba tubikire. Marengo Business niwo muco wize ku barundi bose.